Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Samueli wa mbere, tugeze ku kigabane cyaho cya gatandatu, tuzirikana kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka gatanu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Isanduku ry'Umukama ryamaze mu ntara y'Abafilisti amezi 7. Abafilisti batabaza abahereza mwuka n'abapfumu bavuga bati, isanduku ry'Umukama turigire gute? Nimutumenyeshe ukuntu tworirungika mu kibanza cayo. Bababwira bati, nimwarungika isanduku ry'Imana y'Isirayeli, ntimuze muri barungikire rigaragara, muzotegerezwa kurirungikana imperezwa y'iciru, gutyo muzokira kandi muzoca mumenya igituma ikiganza c'Imana kitabatezurira. Nabo bavuga bati, mbega twotanga iciru nyabaki ngo turibarungikire? Bavuga bati, mukurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisti, mwotanga ibishusho 5 by'ibihute bikozwe mu nzahabu n'imbeba 5 zikozwe mu nzahabu, kuko ari kiza kimwe cateye mwese kigatera n'abakuru banyu. Muzokora ibishusho by'ibihute byanyu n'ibishusho by'imbeba zanyu biriko biratikiza igihugu, muheze muninahaza Imana y'Isirayeli. Kumbure izobakurako ikiganza cayo cari kibabangamiye, igikure ku mana zanyu no ku gihugu canyu. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana rero, tugiye kubandanya kuri iki kigabane cya gatandatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Abafilisti basubiza isanduku ry'Imana. Ku kigabane cya gatanu twabonye ingene isanduku ry'Imana mu Bafilisti ritoroheye Abafilisti gushikaho biyumvira kurisubiza mu kibanza cyaryo. Reka turabe rero ingene isanduku ry'Imana Abafilisti barisubije. Akarongo ka mbere kavuga ngo isanduku ry'Umukama ryamaze mu ntara y'Abafilisti amezi 7. Isanduku ry'Imana ryarimo amabwirizwa 10, ibisate 2 by'amabuye byanditse ko amabwirizwa 10 y'Imana. Ngo ryamaze mu Bafilisti amezi 7. Ariyo riri abantu bariko baratikira mu Bafilisti, atawubakozeko, atawuwishe uwundi. Bonyene bagwara ibibyimba bagahwera, abadahwereye bavuza induru barira basubira, kubera Imana bari bararakaje Imana. Gufata isanduku ry'Imana bakarijana mu nzu y'ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni. Twarabibonye mu audio, mu video ya mbere kuri 5. Amezi 7. Akarongo ka kabiri kavuga ngo Abafilisti batabaza abahereza mwuka n'abapfumu bavuga bati, Abafilisti bibakomereye batabaza abahereza mwuka. Abahereza mwuka batabaje n'abaki? No mu Bafilisti hari abantu basenga Imana badasenga Dagoni, aribo bahereza mwuka. Kuko abahereza mwuka
ni nk'abapatiri canke abapasiteri. Rero batabaza abo bapatiri canke se abo bapasiteri, abo bahereza mwuka, bongera ngo batabaza n'abapfumu. N'abapfumu bavuga bati, urumva twumve icyo babwiye abo bapfumu n'abo bahereza mwuka. Isanduku ry'umukama turigire gute? Baba Filisti bariko barahwera batikira basubira, kuko uko byogenda kose abari bizeye Imana, murumva abahereza mwuka bari bafise abantu badasenga Dagoni, ahubwo basenga Imana yo mwijuru. Banabona ati aba bantu bariko barapfa kubera iryo sanduku ry'Imana bazanye muri iki gihugu. Rero ngo bavuga bababwira bati isanduku ry'umukama turigire gute? Nimutumenyeshe ukuntu tworirungika mu kibanza cyaryo. Baba Filisti basaba abahereza mwuka n'abapfumu ati nimudutabare, mutubwire icyo twokora kugira isanduku rituvire mu gihugu risubire mu gihugu cyaryo. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Gatatu bavuga ngo bababwira bati nimwarungika isanduku ry'Imana mu kibanza cyaryo. Murantunga mbaye busubiremo. Kuri gatatu bavuga ngo bababwira bati nimwarungika isanduku ry'Imana y'Isirayeli nimuze muri barungikire rigaragara. Ngo nibarungika isanduku ry'Imana ngo risubire mu kibanza ryayo, ngo ntibaze barirungike rigaragara. Turabandanya, muzotegerezwa kurirungikana imperezwa y'iciro. Ngo bategerezwa kurungika iryo sanduku ry'Imana n'imperezwa y'iciro yo guhonga Imana, yo kuyisabira ikigongwe ku Mana. Gutyo muzokira, ngo gutyo bazokira, kandi muzoca mumenya igituma ikiganza c'Imana kitabatezurira. Ngo nibaramuka barungitse iryo sanduku ry'Imana, ngo bakarirungikana n'iciro, ngo bazoca bamenya neza igituma ikiganza c'Imana kitabatezurira. Kuko baramutse babikoze bagaca babona amahoro, bazoca bamenya ko Imana yari yararakaye, bazoca bamenya icyatuma ikiganza c'Imana cyari cyarabagumyeko. Turabandanya, kane nabo bavuga bati mbega twotanga iciro nyabaki? Barabaza ati mbega twotanga iciro nyabaki? Ngo turibarungikire. Baravuga ngo twotanga ikiru nyabaki, ngo turibarungikire risubire iyo ryahora, risubire mu Banyisirayeli. Bana b'Imana, buriya n'uyu munsi igihugu cya Isirayeli cyangwa Abanyisirayeli nta numwe atazi ko ari abantu special bari baratoranijwe n'Imana kugira ngo babere umuco ibihugu byose. Nubwo bagiye bakora amafuti bakagabira Imana, n'uwo ari we wese yubaha Imana yogombye gutekereza abo Banyisirayeli n'igituma iryo sanduku ry'Imana ryagiye mu Banyisirayeli. Hanyuma tukaba tuzi Isirayeli ko yari umugabo yitwa Yakobo, se w'abahungu 12. Tukamenya iyo umuryango Yezu yazananye, tukamenya Abrahamu sogokuru w'abemera. Rero ushobora rero gucutora neza ukamenya ati yamara Imana irakomeye cyane. Rero mu minsi yaheze nariko nababwira ukuntu Abanyisirayeli gushika ubu atawukitwa impunzi kw'isi basubiye iwabo. None tukaba turiko turabona ibyo Yezu Kristo yatubwiye byose ari byo biriko birashika. Ngo turibarungikire. Turabandanya, bavuga bati
bakurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisiti, ngo bakurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisiti mwotanga ibishusho. Abandi rero bavuga ibishusho tubigezeko uzobyigeko neza hanyuma uze wumve ngo mwotanga ibishusho, botanga ibishusho kandi tuze turatandukanya ibishusho. Botanga ibishusho 5 by'ibihute. Ndasubiramo, mwotanga ibishusho 5 by'ibihute bikozwe mu zahabu n'imbeba 5 zikozwe mu zahabu, kuko ari ikiza kimwe cyateye mwese kigatera n'abakuru banyu. Bana b'Imana, twumvikane kandi twongere dusubiremwo. Bavuga bati mukurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisiti, bakurikije igitigiri c'abatware b'Abafilisiti mwotanga ibishusho. Botanga ibishusho 5 by'ibihute. Botanga ibishusho 5 by'ibihute, ni ukuvuga bagomba gukora ibishusho 5 by'ibihute bikozwe mu zahabu, ngo bikozwe mu zahabu. Igihute bakagikora neza gikozwe mu zahabu, n'imbeba 5, imbeba ziruka mu z'ibintu mu nzu, imbeba 5 ariko zicuzwe mu zahabu, imbeba 5 zikozwe mu zahabu. Bana b'Imana turi kumwe, kuko ari kiza kimwe cyateye mwese kigatera n'abakuru banyu, ngo kigatera n'abakuru banyu. Bana b'Imana nkiri ngaha rero, abavuga rero ngo abagatolika basenga ishusho, ntabwo abagatolika basenga ishusho. Aba Bafilisiti byabaye ngombwa ko bakora ibishusho by'ibihute n'imbeba kugira babikore, babiherekereshe. Tuzobibona ya sanduku y'Imana ibyo bishusho. Rero no gusigurira kuba umugatolika akoresha ishusho nk'iyi ya Bikira Mariya. Nta utazi Bikira Mariya ko ari umuntu yatowe mu isi kandi yari yambaye umubiri w'abantu, yari umukobwa nk'abandi bakobwa bose, yabaye umumama nk'abandi bamama bose, hanyuma aba ari we abyara Yezu Kristo. Wongere wibaze, iryo sanduku ry'Imana ririmo amabuye 2, ibisate by'amabuye 2, mugabo aho rigeze rikaba ryaratikiza abantu. Imana ikababazwa nuko iryo sanduku ryayo bariko bararikinisha uko bashaka, abantu bagatikira isanduku ry'Imana ririmo amabuye 2. Mbega Yezu Kristo yavuye mu ijuru akaza mu isi, akaba mu nda ya Bikira Mariya. Ese Bikira Mariya n'iryo sanduku ry'Imana, wewe ubifata gute? Uburemere bw'iryo sanduku ry'Imana n'uburemere bwa Bikira Mariya wowe ububona gute? Niyaba isanduku ry'Imana bararirerura bakaribyinira bagasubira, mbega kurerura Bikira Mariya wewe nyimba utabishoboye, bireka ababishoboye babikore. Bikira Mariya ntabwo abagatolika basenga Bikira Mariya, ariko Bikira Mariya ni umuvyeyi yubashwe n'ijuru, yubashwe n'abari mu ijuru. Imana yo mu ijuru yonyene yiremeye isi n'ijuru, abari yigarukija mu nda ya Bikira Mariya kugira ngo mu isi tubone urukiza ruzananye kuri Bikira Mariya, kuko abantu base kubahiriza ririya sanduku ry'Imana
ngo bubahiriza ariya mabwirizwa arimo, ariko Imana ituma jambo nkuko no mu byahishuri mu gitabo cy'Itanguriro Imana yabwiye inzoka ati wanzoka we umugore azoguhonyera agatsintsiri. Rero nuko rero ubyumve ko ibishusho ntukazura uracira urubanza abandi ngo basenga ibishusho. Nikimenyamenya ku isanduku ry'Imana, iryo sanduku ry'Imana Abafilisiti bazize hagatikira abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiza. Ni wasoma mu gitabo kamani kuvayo canke nyimba ari mu Itanguriro uzoze murasoma murabe, dusanga ni muri Samweli, ni mbese mu gitabo gikurikira Samweli wa kabiri, uko Salomo mbese uko Imana yari yaravuze ngo dekore isanduku ry'Imana, uko ryagomba kuba rikozwe, ririko abamarayika, hacapye ko abamarayika babiri. Imana yarabategetse ingene barikora. None gufata benga mu nzu yanje hariyo marayika, ishusho ya marayika iri muri saro, marayika niki bugita ariko arica Satani, ahagaze kuri Satani ku badayimoni. Rero abandi abatabizi ngo bagatolika basenga ibishushanyo, oya, za murasoma Bibiliya mutahure neza, mumenye neza mbega ibishushanyo bimeze gute. Igishushanyo cya Dagoni yari imana yabo bizera ko ari Dagoni, utandukanye nyimba basenga iyo mana yabo yitwa Dagoni barayicutse. Ariko ntabwo yari ishusho ya Yozefu. Ubu umuntu wese ari kuri video cyangwa kuri YouTube abona hano arabona ko yari Yozefu. Nta utobona iyi shusho ngo abone kuta uwo ari we wese yomenya ati ni Yozefu ateruye Yezu. Nta uwinjiye ngahe wese yobona ati hari ishusho ya Yozefu ateruye Yezu. Shobora no kuza kwigurira ishusho cyangwa ukababwira ati nkeneye ishusho ya Yozefu ateruye Yezu. Basre sukuvuga ko Yozefu ari we niko nasenga, oya, Yozefu ari mu ijuru, arabyagiye mu ijuru, mugabo kubw'ububasha Imana yamuhaye arabona ibiri mu isi. Rero ntabwo dusenga Yozefu, nta nubwo dusenga Bikira Mariya, mugabo turadekora n'uwo ari we wese akamenya ujya mu gatolika kubera arafise ishusho ya Bikira Mariya. Ubwo rero kiya cyatumye bababwira ati bumba imbeba 5 kandi mu bintu by'inzahabu, nkeswe John ishusho atari kumbure n'inzahabu, sinzahabu muyibumbe. Isanduku kwanza tuzobandanya kubisigura biracyabandanya, reka tubandanye. 5 muzokora ibishusho by'ibihute byanyu, ngo bakora ibishusho by'ibihute byabo n'ibishusho by'imbeba zanyu n'ibishusho by'imbeba zabo. Urumva izo mbeba zari zabateye n'ibyo bibyimba bagwara nibyo bagomba gukora kugira bereke kumbura Imana. Biriko biratikiza igihugu, ngo ibyo nyene biriko imbeba n'ibihute biriko biratikiza igihugu, muheze muninahaze Imana y'Isirayeli, ngo baheze baninahaze Imana ya Isirayeli. None twebwe dukoze ishusho ya Bikira Mariya yabyaye Yezu, tugakora ishusho ya Yozefu yafatikanije na Bikira Mariya kurera Yezu, ikibazo kiri hehe? Imana yo mu ijuru kwibona neza ko twubaha umubyeyi Bikira Mariya tukubaha na Yezu. Nyimba Imana yabahaye ubwo bubasha bwo kwita Yozefu ko ari se wa Yezu, no kwita Bikira Mariya ko ari nyina wa Yezu. Icyo tuma twebwe tutabubahirira riza mbere ngo tubaza ayo masanamu nyene tuyaterekaho turi
ni giki. Mwitonde rero bana b'Imana, mureke guhahaza abakoresha amashusho, kuko na Bibiliya hano irabivuga. Abantu benshi barabipinga ngo nta nibiri muri Bibiliya nta niki, ariko uzobandanye wumverize ibi. Icyakora nuko nzi ko benshi bamwe tudahuze nuko yemera bananyanka ngo bishushanyo nta kibazo. Kunyanka ntacyo bimbwira, kizima nzi ko Yezu nkunda, ko nzi ko Imana inkunda, nkaba mvuga n'ubutumwa bwiza uwo mutima mweranda agendeye tubyumva kimwe. Reka tubandanye. Imana y'Isirayeli kumbure izobakurako ikiganza cyayo cyari kibabangamiye, igikure ku mana zanyu no ku gihugu cyanyu. Ngo Imana ngo nibakora zambeba 5 na bya bihute 5 ngo nibyo bizoba ikiru kizoherekeza rya sanduku ry'Imana, ariko tuzumva n'ibindi. Hanyuma ngo Imana izobakurako cya kiganza cyayo cyari kibabangamiye. Bana b'Imana, reka tugeze ngaho, ariko turacyabandanya neza kuja mu mizi yo gusobanukirwa neza ibijyanye n'amashusho n'ibijyanye n'iryo sanduku ry'Imana. Mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.